Okay, let's go. Ibintu bimeze neza cyane aho ino ndirimbo yo no mugwi MTC ari indirimbo wumva neza yuko ari indirimbo yandikanywe ubuhinga kandi kabiririmbwe mu buhinga abudasanzwe Metrese Kaboro. Aba baririmbyi wewe ubazi gute wewe watewe kumva ryari? Tugena nino ndirimbo yo no muririmbyi kazi w'umurundi kazi yitwa Anne Marie, nawe tumushimira kuko nawe arakurikirana ibikorwa bica muri Trasis Hope Ministry TV. Rekino ndirimbo nkuko beshi mwagiye mutwandikira mutwa ko mwayikunze tuyibagarukanire muri show y'uno munsi twagiye. Utatenda ila 60 kujua kama ni kwa namna hii ariko imani gukora ibintu gatanga ukavuga uti narinzi kuzontetura cyo ukangirira neza ariko sinzi kuzongira neza bigeze kuri uru rugero. Reka tukurikira ino ndirimbo nawe ubandanye utangarira Imana uvuga uti Imana ya vrema bitangaza byose unkoreye birarenze ivyo niyumvira kuko Imana yacu ni Imana ikora ibirengeye ivyumviro byacu twagiye. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Urineturuye Mana yaranteturuye nawe yaraguteturuye. Ariko kandi munyemerere mbaze ndabaramutsa amahoro y'Imana nshuti nimwe bakunze biganisha kuri Trasis Hope Ministry TV. Ndabahe nikaze muri kino kiganiro muri show y'imice ca 62. Ariko hagataho tubanze dushimire bagenzi bacu canke bashiki bacu babanye namwe muri zashozo zose muzi ziherutse kurengana muri cagihe mwari muziko nari nkiswe n'utugara oya n'amagara yari muzima. Ariko rero muri ico gihe witwa Metrese Kaboro Genevieve yavuze ati jewe pora ndayifata kabisa ino modoka ndayunguruze makishikiye dutera tuja kugeza ugarutse. Ati kandi ugarutse sinzoyureka nyene nzoguma nkora nyene mwarabonye ko yabikoze neza tumushimira. Ariko nyuma yaho mbona hazo witwa Indutira byose Papa Parfait nawe avuga ati jewe rekanaje mfate direction mbanze nereke zino modoka ari kwiterambere twaragiye kandi byagenze bya. Yewe nyuma yaho tubona Berena warahumye acarahuma ati bagaje ngo baronye ko byari bimeze neza cyane ntasho nimwe yigeze irangwa nirungu byose byari amavuta byari bimeze neza cyane gose. Burya na Safi yavuze ati je vraiment je Kiswahili gusa n'uko ikirundi kindoka nawe mu minsi tuzomubazanira mu Kiswahili abanza bateramishe wenyene atawundi ari karamuciramwo tuvuga avuze ati vuga avuze ati hora duhore. Ariko kandi kurundi ruhande turabashimira mwebwe mwabanye natwe mukadusengera twarabonye commentaire zanyu na cyane cyane kuri show ya gice ca 54 mwabonye ko natwe twagarutse twagira ico tuyivuze ko nasha na 57 n'izindi zagiye zirakurikira abana yamugira ama commentaire murabona ko tuzaza hano tukayasoma tukababwira namwe tukabashimira ako mwakurikiranye bikogwa byacu vyarino gwaruka. Iyi ni Trasis Hope Ministry TV nk'ibisanzwe yamebashikiriza ibiganiro bitandukanye ndetse n'ibi bice byo guhimbaza no gutazira vyitwa amashow. Iki ni igice ca 62 Protector akingwe kuri mikro ya mbere, kuri mikro ya kabiri hari iburyo bwanje hari Parfait Indutira byose Papa. Ni sawa? Ni sawa. Kuvugira kure cyane. Kwa kagrip siso. Kubera ahera kuduteramisha muri show iherutse ngera kajwe kace gatera kanyika. Yego. Wakiriye gute abagukurikiranye muri ryasho iheruka ko narabonye abantu benshi banditse bavuga ati vraiment namwe murashoboye.
so navyakiriye neza yego iruhande rwanje bubafu ndi kumwe na Safi ndakuramutse Safi umeze neza nawe yego ndashima okay Kabo bonjour bonsoir bon après-midi kuno urasinzira itiro ntirirahe ndiracari ryose ryaheze umunsi wose ufise ubwiza bwawe n'umunsi nubwo gutekereza cyane ariko Kabo muri show wagiye uhagararira twabonye nyinshi bagize ico bazandika ko nawe wavyakiriye gute byaranryoheye cyane biraryoshe gukora ikintu karonka bagutera intege ahubwo Imana ibamugisha asante sana bariko vyifatamo gute iyo ubonamo umuntu mwagututse ati ivyo ajemwo ntazi ivyo arimo nyene byose no kuvyakira iyo uri kurakora ikintu uzumenye yuko atakintu uzokora kizokwama kimisha bose na Yesu ari umwana w'Imana haravuyemo abamwana kandi ari umwana w'Imana amfishije umwana w'umuntu urumva birumvikana uvuze amajambo asa nayo muririmbyi w'umurundi yitwa Mukombozi yarinze avuga ngo nta kintu gishemeye kizoshimisha bose bizokwa muko aho uzogenda hose umutunzi n'umukundi umukene n'umutunzi bafise ingorane kumwe nawe warumwumviriza rero baravyumva neza yuko aba ari ibintu bimeze neza cyane nuko reka ro imbere y'impande y'ukwakira bano tugiye guteramana natwe tukwakire uze ku mutumire wacu mu kutwandikira muri comment mu kutubwira ukuntu wakira ino show yigijeje 62 utubwira ivyakunezere n'ivyo twahinyanyura byose kuri twebwe biraza bikatwigisha kandi natwe bikadufasha kugira ngo tugushikirize ibintu bimeze neza cyane tugena nino ndirimbo y'uno muririmvyikazi w'umurundikazi yitwa Anne Marie nawe tumushimira kuko nawe arakurikirana ibikorwa bica muri Transisop Ministry TV ikino ndirimbo nkuko beshi mwagiye mutwandikira mutwa ko mwayikunze tuyibagarukanire muri show y'uno munsi twagiye witwa Freddy muganga hariya tumuramutse tumubwira ko n'ibirungo twabizanye yavuze ngo none ngo vya birungo umve Mana uri neturuye waraneturuye Kanje yaranteturuye nyone sinaringwaye none ntiyakijije nuko twinjira kuri no ndirimbo no murinda avuga ati nirijua
utatenda, ila sikujua kama ni kwa namna hii. Ariko imani gukora ibintu ugatanga ukavuga uti narinzi kuzontetura aca ukangirira neza, ariko sinzi kuzongera neza bigeze kuri uru rugero. Reka tukurikire ino ndirimbo nawe ubandanye utangarira Imana uvuga uti Imana ya vrema ibitangaza byose unkoreye birarenze ivyo niyumvira, kuko Imana yacu ni Imana ikora ibirengeye ivyumviro byacu twagiye. Twimukira gato hariya mu mugwi MTC twumviriza ino ndirimbo nayo ize kuduhezagira kandi nabuze guhezagira. Twagiye umva vuga mu ndimi twagiye ndirimbo inarahezagiwe kuva hariya muri MTC twagiye twumva It's
mpemu n'amazi nashyiriweho kugira ubushobozi ibyo mu isezerano rya kera byari inzozi ubu ndabibamo ku munsi ku munsi nuko ibintu bimeze neza cyane aho ino ndirimbo yo mu MTC ari indirimbo wumva neza yuko ari indirimbo yandikanywe ubuhinga kandi kabiririmbwe mu buhinga abudasanzwe Metrese Kaboro aba baririmbyi wewe ubazi gute wewe watewe kumva ryari genda bazi barenze kweri cyo baririmbye umunsi ntangura kubumara narayitskanda bawe umve nani ngo abantu baririmbye indirimbo ngo baririmbye umuziki abanyarwanda mbere dahira oya barundi nabo tuvisa barundi bananeza ko bagabiwe nkuko babivuze muri no ndirimbo fire arumvirije kugira ngo nijya abamarayika ariko safi nindavize nk'aba tugahaya nawe ntanuzo bisaga ni muri Trasisi Hope Ministry TV ariko kandi tukaza tubasaniye abarinzi bagiye batandukanye bari ku kivi kandi bashoboye perfect bano baririmbye no mu MTC utanguye kumva indirimbo zabo baheze igihe kingana gute wewe ni igihe gitari gito kuko baje bari hiti cyane yego gusa nyene nibaza ngo nabasani mbe nabasani bo muri Yesu cyane rimwe na rimwe utudiho nk'utu canke imidiho nk'iyi twebe turimbaza ndirimbo zimeze ko akunda ucuzumva bacagira ngo romango baririmbye nk'aba ngo nk'umuziki ngo barimbye nk'abizi none abisi bameze gute ibaze vraiment umurya wose uhimbaza Yesu ko ubuvugijwe kose wubahwe Eka tubandanye no ndirimbo gato mu kanya tuje tubabwira ibindi twabateguriye bandanye mugumana natwe muri Trasisi Hope Ministry TV oya ntaro ngo muzotugira na turi hano wapi ame blessings koza muri wenge ndanu kiba kugira neza wena tete reza umiyege reza uyiviza n'amakora kabinegezeza tempa mubwo ko butavumika narakezagiwe n'inzira soka Nero umugisha icomora ko kirakezagiwe na gabi ubuntu bwo kora ibidashoboka sigisuri nimba ndaririmba natoranijwe nk'ihangara ryagira agasembwa fasha nkomoki yo mwijuju siduwoka sije duwoke juju nateka no kwisi ndekera umugisha kuva nje mpindutse itare mwegisha nakezagiwe imigezagiro yose yo mwijuru wahagadutse hose bubatembesha ubuzima nuko reka tubashimire mwebwe mwese mwadukuriganye kuva mu ntango kugeza mu gusozera kino kiganiro shoyo no musi ya 62 niho irangiriye ariko impera z'ikiganiro ndiyo ntango y'ikindi dusure dure mu yindi show izokurikira ariko mu nkundire maze shimire Parfait yabanyinato kuva mu ntango y'ino show yabaterameshije Parfait gira kajambo shikirije badukurikiranye murakoze cyane nongera kubashima mwebwe n'ishe mudengishanya kudukurikirana dushaka comment nyene ama subscribe byinshi mudushirireko igo turakunda cyane asante sana safi abadukurikiranye nakaye kajambo go babwira akajambo ndababwira ndabakunda cyane byinshi Parfait yababwiye byinshi bagira kaboro nyene na ngaho uruhande rwanje kaboro asante sana Metrese Kaboro nawe rero ngaho sezera badukurikiranye dusiga inzira amavuta ama Jesse ndakaboro akaboro ni sabone turashitse akaboro ni sabone bike kugira kajya kaboro nyene ariyo sabone basangiza abandi
bagire nyene biga byose bikenewe Imana ibaha umugisha. Amina. Imana iguha umugisha nawe, Imana iguha umugisha nawe hisemo kudukurikirana. Shoyo no musi ntanirangiriye ariko ibiganiro bica bandanya. Tuze duhure mu bindi biganiro bigiye gukurikira. Kuri mikoro ya Prote turakingiwe. Aba bose twari kumwe nabo bababonye ko bamaze ko kubira bati bye bye. Tuze duhure mu indi show izokurikirana ubutaha. Bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.